Karibu muri CRB TV muri mwewe mukunda gukurikirana iki kiganiro buri munsi guhera kuwa gatanu kugeza kuwa gatandatu. Uyu munsi dufise umutumigwa twatumiye uyu munsi muri CRB TV nkuko mukunze kuba mubizi dukunze kuba dufise ugwaruka twicarana nabo tukababaza ibibazo bigiye bitandukanye. Hari byinshi tugenda tubabaza ku tubazo tworoshe gusa umuntu ashobora kubaza akabazo koroshe kakakunanira gusa. Hano harakabeho ariko tugira tugende mu nzi yiwe hanyuma aha rero niho haba wa mutumigwa twabatumiye nkuko muri CRB TV yabibabwiye. Aha niho aba gusa tugira tudodore hanyuma twinjire. Karibu ndagukaribishije nawe ntugire ubwoba kandi ntugane n'agativi kawe wana. Ikiganiro kigira kiryohe kandi ibintu bigiye kumera neza. Ndibaza yuko ibibazo canke uri bunaneze gusawa. Karibu muri CRB TV kuri mwebwe mukunda gukurikirana ikiganiro CRB TV. Dufise umutumigwa muri mwebwe tugira tumumaze izina ryiwe hanyuma cyo dukomeza dukurikire ibibazo twateguye uyu. Reka tumubaze wewe wicaye impande yanje witwa nde? Kwizina nitwa Faida. Okay. Kuri mwebwe mukurikirana CRB TV tukadufise utujambo duke canke utuntu duke dushaka tuganire kubijanye n'ugwaruka gw'iki gihe. So tugira tubaze kuri bike gusa dufise tugira tukubaze ubona gute ugwaruka uko aho bigeze ubona ibintu bimeze gute nk'ugwaruka we ubona bitwara gute ibintu bimeze gute. Dushaka twumve uko ushobora kutubwira nawe mukurikiye CRB TV ufise ukuntu byumva nawe akaba afise ukuntu abyumva nanjye nkafise ukuntu ndabyumva. Ntuseke gusa kunanya bashobora kuguturumbukira kubaza ati president wo muri Amerika yitwa nde akakunanya kandi akabazo koroshe gusa. Ukomeze mukurikire none wewe tubwire ubibona gute wewe. Kweli murakoze kumijambo. Ugwaruka kw'iki gihe ukuntu ndarubona rusigaye gwifata ukutariko nkuko ugwaruka kwa kera wahora gwifata. Tuhereye kubigeme abana b'abakobwa basigaye bakora ibitera soni biteye isoni. Umwana w'umukobwa w'iki gihe kweli arashobora gukundana n'umuhungu. Akundanye n'umuhungu wa muhungu aramucumbira amaze kumucumbira hanyuma rero umwana w'umuhungu akaca mubwira ngo mundakeneye ngo unyereke uko waremwe. Umwana w'umukobwa nawe kubera sinzi genda bameze mu mutwe sinzi menga ibintu bamuhaye uzubona atangura kwifotora ubwambure bwiwe akarubikira umwana w'umuhungu. None hari ingorane none ari umuntu mukundanye none hari ikibazo. Ya ikibazo kirahari kugwaruka kw'abakobwa. Ikibazo gihari ngiki nejo bundi umwana w'umuhungu naho mwokundana akamara kukubwira ngo ndungikira ubusa bwawe si byiza. Mubwire ati mbega ndakurungikira ubusa bwanje ni wihangane uzobubona nitwabana. Usanga ari nk'umukobwa aba yabishatse ati ngira ndakurungikire naho akaba bitabibwiye nko ku muhungu. Ahanini ukaca usanga byavuye ku mukobwa bwitwe we nyene akaba ariwe yashatse kubimwereka. None hariho ingorane. Uwo mukobwa no mwita yuko ari kijuju. Aba ari kijuju mu mutwe kubera ntaba nuvuga yuko adakwijije kubera kenshi twitwaza ngo satani. Abakivuga ngo yari satani yabitumye ngo satani niwe yanyuheje kugira ngo ntugike ibintu nk'ivyo. Nububeshi hamwe n'ama satani barayirenganya. Urumva ko satani yabayeho ku isi kugira ngo atugerageze. Urumva ariko mu mwanya ufise ubwenge n'uburi kijuju kubera ko umusazi iyo asaze arata uduhuzu ariko iyo ubwenge bumaze kugaruka Imana ikamugirira neza akagaruka wari aca yiruka gutora bwa buhuzu akinyegeza kubera kiyinyegeza. Wari nawe umwana w'umukobwa ushobora gufasa ubusa bwawe ukaburungikira umuhungu ubushaka gushika kuki. Ndibaza sinzi kabisa gusa none ubona rero nko bakundanye rero abakenera biba bisabwa yuko babigenza gute nkawe dufate nko canke nka kera wabona we bifata gute mu bantu bakundanye wabona bya bimeze gute. Dufate dusubire inyuma nko mu myaka 3 gusa iheze. Mu myaka 3 iheze kweli izo ngorane zarahabaye ariko n'ivyabaye byinshi ariko uyu mwaka ndabona kweli uri mu bintu byinshi. Kare umwana icyo nobabwira umwana w'umuhungu n'abahungu bakwiye kwisubirako
wari ukundana n'umwana w'umukobwa uramuzi kandi muramaze kubonana uramuzi isura yiwe mwama muvugana ku isimu wari umubwira ngo nakurungikira ubusa bwawe bwiwe wamukumbuye ntabamukumbuye mu mwanya upfuze ati uramukumbuye mushigenda muri state arimo ugene muhiri wabo wishikane ati jewe kweri narakunze umukobwa wanyu ndashaka kumutwara siyo kumumaramaza kumutetereza umubwira ngo narungike ubusa bwiwe hanyuma bwa busa bwiwe nyamara kubukurungikira ugaca ubusanzaza mu bantu ubushaka gushika kukiwe umuhungu none umuhungu rero acagenda akavyereka abandi bantu rero acagenda akavyereka nk'abagenzi biwe amaze kurungikira abagenzi biwe urumva uwo muhungu ntabagukunda abagombye gusa kupangararaza nta ngorane rero aramutse abimurungikiye rero akabibika ko bwiwe nyene bakabigumana kuri we umukobwa n'umuhungu bakabigumana ariko nta ngorane rero ubona we ni ingorane zikomeye wari wowe umukobwa urungikira umuhungu ibintu nk'ivyo ihangane umuhungu ico no bahanura abakobwa umuhungu akamara kugusaba inuze ngo ndungikira ubusa bwawe mubwira ati ico sico wandondereye washatse tubane niba ubwo busa kanje ubushaka nzobukuhereza tumaze kubana murombona tumaze kubana wari umuhungu aguhenda ngo ndungikira ubusa bwawe ugaca umurungikira amuhenda usanga ari amaraso canke ubwenge bwose bwahuye n'urukundo rwinshi nta rukundo urwo rukundo uramwereka ariko mu wundi mwanya akarusanzaza ni urukundo nyabaki si urukundo mwabigeme ni muca ubwenge muveyo muca ubwenge umwana w'umuhungu ntasibe kuguhenda ngo ndungukira ngo binaka ngo urungike si vyiza nawe niba umukunzi umumva ati ejo tubuca tugira ubukwe ntukore ibintu nk'ivyo wowe ihangane fata urupfasoni rwawe urupfasoni abana b'abakobwa muriko muratumara twebwe abavyeyi muriko muratumara abana muriko mumaramaza abavyeyi nimwifate runtu muturiye abagabo ntibarobura imisore ntibuze imana yararemye imisore imana yararemye abigeme ntiwihebure nuko ngo wambuye umusore ngo kuko asavye bino bintu reka ngirene ndabimurungikire ngo ntaca nkunda ntagukunda ahubwo arakugaya acavuga ati kumbe ibi bintu ndungikiye n'abandi yahora bibarungikira okay so gira ijambo rimwe uvuge ku kugwaruka dufate ku bahungu canke abakobwa bakora ibyo bintu biba bimeze nk'uko ikintu ushobora kubabwira hanyuma tumera nk'abasubiye inyuma gato tugira kandi kantu nako tukubaza dufise batubwiye ngo tukubaze twumve ukuntu ibintu byifashe gira icyo babwira cyo nababwira nk'impanuro abigeme mpeye kubigeme icyo nababwira ni mureke kwiyanda urumva mureke kwiyanda nihagire umuhungu yongera kubahenda ngo ariko ababwira ngo niwo mukundanye ngo ndungikira ngo nkeneye ngo kenshi baba ngo nyereka ibere ryawe ngo nyereka gukunda uremwe ngo numva ndagushatse ngo ndubiki n'ibiki ngo ndungikira ngo please baratinda ngo ndagukumbuye ngo ndagukunda bagatinda bakavugana n'ijwi ry'ikigongwe ntimusubire ntimwemere ahubwo wumvise umuhungu ariko arakwaka ivyo bintu uca umubwira ati niba ari ibyo uri kuranzanira urukundo ruhagarare kuko umuhungu agutwara ntagusaba ibintu nk'ivyo ndiyo kenshi abahungu nopako 90% bakunda gusaba ibintu nk'ivyo ukumva ariko aravuga ngo ndungikira ibinaka ahubwo uca umubwira ati ndakubrokinga ugasaba kumbwira ibintu nk'ivyo ndakubrokinga ihagarare ko umwereke yuko uri umukobwa w'indero uri umukobwa warezwe utari umukobwa wo gutoragura abana b'abahungu nabo icyo nababwira ni mureke gukorera ibibi abana b'abakobwa uyu munsi urashobora kumusaba ivyo bintu ukamwangararaza ariko umenye yuko ngo amazi arashuha ntiyibagire ibumbeho niko baruciye sawa murakoze kuri mwebwe mukunda gukurikirana CRB TV mwamaze kubyumva kuri mwebwe ugwaruka ndavuga abakobwa nkavuga abahungu nkavuga namwe mukira abana mu gikura ubu butumwa bukaba ari bwiza kuri mwebwe hanyuma nawe katubaze kubijanye ubona gute ku baba mu mahanga mvuga baba muri Amerika baba muri Australia Canada so dushatse kuvuga ati ababa mu bihugu byo muri Amerika canke mu mahanga tuvuge nk'uko urumva bafise ikuntu ingeso bafise sinzi kari ingeso canke sinzi ko ari imico bakunze gusanga nk'umuntu w'umuhungu canke umuntu w'umukobwa avuye mu mahanga agiye muri Afrika agiye
gukwa canke atoreyo umugabo canke atoreyo umukobwa amuzanye mu mahanga. Wewe ubibona gute nkawe nk'umuntu w'umuvyeyi uvyara canke muri mwebwe muri bangaha mu mahanga mubibona gute umukobwa canke umuhungu ashobora gukora ibyo bintu akava mu mahanga akigenda aho yavuye gushakayo umugabo canke gushakayo umugore? Ubibona gute wewe, uravyemera ibyo bintu bibona gute? Jewe kweri uko ndabibona ntanguye ku bahungu kenshi abahungu novuga yuko bivana n'igarama baba bafise. Urabona iyo bagiye gusaba umugeni muri Amerika babaca amafaranga menshi. Urumva rero nk'umukobwa bashobora kumucira ngo 200,000 muri Amerika, ugacira umuhungu umukwe ngo 200,000. None ivyo 200,000 ni umusingo akora wenyene, ivyo 200,000 abikura he? Icambere nta bushobozi afise. Abavyeyi natwe bw'abavyeyi dukwiye kuza turiyumvira wagi dushobora gucira umuntu 200,000 vy'amadolari, nawe umuhungu ariko arakora ari wenyene, ni umusingo nta mahera aronka nk'ubu afise abana. Naco gituma abahungu baca bashavura bakagenda muri Afrika gushaka y'abageni. Mbona abandi nabo bagenda muri Afrika gushaka y'abageni bivanye n'imyifato y'abigeme bari muri Amerika, ukuntu bifata imaramaje. Ashobora kumwitegeza kuvuga ngo uyu urabona muzana mu rugo ntaca azomarira, ni bibazo gusa. Dufata ari nka kumwe uhejeje kubivuga, dufata akaba yarafise nk'umukunzi bari bakundanye bwa mbere akaza murungikira ibintu nk'ibyo, hanyuma abandi bagenzi biwe bakaba bamaze kumenya yuko umukobwa yamurungikiye ibintu nk'ibyo. Urumva rero abandi bahungu bari kuzomukunda rero baca bamwanka, dufate bakaca bavuga ati indero abandi dufate baca bashyira muri rusange yuko abandi bakobwa bakora ibyo bintu, akaba arico gituma baca baja muri Afrika. Nico kirimwo ariko biravana. Urumva umwana w'umukobwa umaze kwiyanda ni lazima baraguheba, ariko n'umwe acavuga ati nta kundi ige ni accident yabaye ndazi ntarosubire no twobana reka ndamutore. Ariko kenshi bivana n'igarama kugira ngo umwana w'umuhungu agende muri Afrika, bivana n'igarama. Urumva kandi sukura ngo yarabuze umukobwa muri Amerika, ntaba yabuze umukobwa muri Amerika, biravana naho bayakunze. Umuntu akunda ahantu yiyumvamo. Cyangwa ugasanga ni umukobwa bakundanye kuva muri Afrika barasezeranye ati ninagera muri Amerika nzagukurikirana ndagusange muri Afrika, nzenda gutore ndagukurikirana tubane. Ico cyo kuja gutora umuntu muri Afrika ikindi nacyo ku bakobwa baza gushaka abahungu muri Afrika n'ukuntu hariho benshi bababuze abahungu muri Amerika bababuze babacumbirira. Mbo ikindi nacyo ugasanga ni inyifato mbi yiwe. Umwana mukobwa yarifashe inyifato mbi aciye avuga ati kangene muri Afrika nze gushaka umuhungu. Urumva cyangwa ugasanga ni umuhungu bari bakundanye kuva kera akiva muri Afrika amusezerana ngo ninashika hariya nzogukurikirana tubane. N'abandi nabo usanga atasezerano bafise ari inyifato mbi, aravye n'ubuzima bwarahavuze oya ko nabuze umuhungu ngaha reka ngene muri Afrika nze kwishakira ari mugabo. None nko kuba bamaze nk'imyaka 8-9 nkuko dufate baje muri Amerika bakiri bato, ariko kumva ngo yavuye muri Amerika yagiye muri Afrika kurondera y'umugabo. None dufate rero yuko uwo mugabo bazinanye kuva kera akiri muri Afrika canke babigenjeje gute, babahuye gute, byagenze gute? Novuga yuko nk'abo baje bakiri bato bagomba kwambirwa kugira ngo bagende kuzana abagabo muri Afrika. Novuga yuko barabuze abagabo. Kandi ikindi naco nikimbabaza ico no bahanura nikimbabaza nuko bagenda kubazana nyabagore n'abagabo bashika muri Amerika bakabahinduka, bamara kubahinduka bagasigara barira bicuza amafaranga yabo basheshe, bicuza ukuntu bakaye umwanya wabo bagenda kugira iminsi mikuru hariya, lakini bagera ngaha babandi bazanye bakuye muri Afrika ikizungu cyamaze kubazunguruka bakabona hamaze kubafata neza bakaca babata. Ico nico kintu kibabaje. Nandi byo kuzana umugeni ahari hose wifuza ntibyari bibi, ufise amahero uragenda ntibyari bibi. Hanyuma rero ku bantu b'abahungu canke mvuge ku bantu b'abakobwa nabo birabafasha mu gihe ufise nk'umukobwa akuze canke afise 18-20 ari hafi yo kurungurwa, ubona nkawe bobacira nk'amahera ngahe kugira ngo ibyo bibazo bigabanuke byo kuva muri Amerika akingira muri Afrika kurondera y'abagabo canke abagore, ubona bashobora kubaca nk'amahera ngana gute?
je kweri ku bantu b'abavyeyi bakwiye kugabanya ibeyi ry'amahera kuko umwana w'umukobwa ntuba ugiye kumugurisha ubu bisa nk'uko ugiye kugurisha umwana ego n'imico ya kirundi gukwa ntibyanse ariko n'agashimwe k'umuvyeyi umuvyeyi hagiye ababaye ariko aramwibaruka n'agashimwe ariko mwako gashimwe ntucindagizemo ngo umwana wanje utazanye 30,000 40,000 ntava ngaho mbega se wa muhungu aciye amuheba akaza kwitorera uwo muhera make inyungu zo burose n'inyungu nyabaki uwo muvyeyi wowe umuvyeyi urondera agashiruka bute agashimwe kaho wareze urya mwana agashimwe kaho wababariye kurya mwana niba arizo yora zingahe z'igitenge niba ari mafaranga ariko ntuce umurengera menye dufite amabire ngaha muri Amerika mbega uwo mwana uwo muhungu wawe uwo mukwe wawe uciriye ibyo 20,000 30 aramutwaye umukobwa ndego arabiguhaye aramutwaye umukobwa wawe mbega umenya katoza kabahari imbere niba abandi bashitse imbere baca babasohora hanze kubera umuhungu yabuze amahera ari hinzu none bashobora kubashora hanze gute ni gute babasohora hanze kandi umugabo n'umugore bose baba batoranye kugira ngo bafashanye bose hamwe bubake urugo hamwe umugore aja gukora n'umugabo aja gukora hanyuma bakariha ayo mabiri none ni gute bashobora kubasohora keretse bose babaye abanebwe urumva umugabo arashobora gufata iko ndende bandanye n'akazi ariko hari amahera menshi yasohoye kugira ngo yongere yegeranye kandi y'amafaranga urumva bifata igihe ucumanza ukavuga ati none umwana wanje w'umukobwa agiye hariya mbega niyagenda azogiki icambere umusingo nta food stamp abafise hari kandi yifashanyo baduhereza hari gusanga ntayaronka umusingo kandi na nyine muri babiri ntibashobora kubahereza ifashanyo mutaravyara aha muri Amerika kugira ngo uronke ifashanyo ubu ufise abana ariko n'abakobwa nabo barabikunda kandi barabishima mu gihe iyo umuhungu atanze amahera menshi iwabo so agiraho kubaha umugabo kurushaho niko numva abantu bakunze kuvuga ubona ariko bimeze ekanye so kuvuga ngo nukubaha ahubwo nabo nyine abana b'abakobwa bakwiye kwikontorora icambere uvuye iwanyu atamafaranga utwaye sindiyo uvuye iwanyu n'umusimbo harura igarama y'ubukwe mukoze hagena amafaranga menshi mbo harura ibyo umugabo wawe yaguze hajya mu nzu none ushaka ushikire uryama hasi kwitapi bitegerezwa uronke igitanda ciza bitegerezwa uronke intebe nziza bitegerezwa uronke imeza utegerezwa kuronka ivyombo kirakini mu nzu iyo ni igarama sinko muri Afrika urungika amadolari 100 akaba aronse iruze amasahani 10 barimo ngaha biragoye none urukundo ruvuga ngo uzojya utwo ndiye uzojya amaho njyamye uzogira ibintu nk'ibyo nibyo mu rukundo utuntu turyoshe abantu ukunze kumva bavuga so none amutoye agasanga nta na kimwe afise mu nzu nta na kimwe cyo kurya afise ntaho kuryama afise urumva azokwemera ishariya nyene aryame aharyama kubera ko ari urukundo gusa ikibazo gusa kandi ikizoba kinejeje nuko bazoba bose banezerewe bari mu rukundo bizatangorane byose bazobishaka hamwe none nje mbona tangorane babuze byo gufungura ariko bafise urukundo ekanye erega hakora munda none amaze kwabigwa akagenda agasanga nta ndya zihari agasanga nta vyombo bihari agasanga nta kintu na kimwe kiri mu nzu nta gitanda ntibishobora kumunezera aca igisimi wabo ma jewe kweri ndyama hasi jewe nta vyombo mfise nimumfashe ivyombo none mwebwe abavyeyi umwana amaze kuba telefone akababwira ivyo wumva muca muvyifatamo gute mwarogeje umukwe mwarogeje umwana nimucira abantu amahera make ego gukwa birakenewe ariko nibagabanye none aguhamagaye we ari nk'umukobwa wagaca guhamagara ati urabona ahantu nshikiye nta bifungurwa bihari ntaho kuryama hahari nta couch zihari mu nzu inzira agaragara so wewe ubona aho tuvyifatamo gute wacu murondera utuntu muhereza kugira ngo abakomeze urugo cyane cyenda umuvyeyi bayampaye nta kundi ncaca mwane nyine banzaniye ndacamo nkagenda nkagurira abana urumva ndagenda nkagurira abana ivyo bakeneye nkabashira nkatuma umuntu akabashira kandi ego baragomba amagifti barayatanga mu gihe cy'ubukwe nibaje kuguhereza ivyo wose ivyo wifuza kira muntu azana karonse
no hari uzana isahani imwe uzana amasahani abiri none ikoci ko batamusi ndabona ubukwe bubaye ngo batari ikoci bayitwara cyangwa igitanga ngo bagende gutanga gift aho kweri atwebwe abavyeyi dukwiye kwikontorora abakobwa twara abavyaye turi nabo nivyashika tutoreba ukuntu ducira abana amafaranga. So nawe rero nk'umukobwa wawe tubifate nk'uko umukobwa wawe yarize yiga high school arayimara aronka diploma ya mbere afatana diploma ya kabiri yo muri college y'imyaka 2. Okay, hanyuma rero turakubaza kubijanye dufate nk'akarorero umukobwa wawe wewe ufise nk'umukobwa wawe bibaza urafise abana urafise bakobwa urafise abahungu reka tuvuge ku bakobwa wawe umwana w'umukobwa wawe akaja mu ishure akamara high school agafata diploma ya mbere agafata n'iya kabiri muri college imyaka 2 akongera agakomeza na college akamara iyindi myaka 4 urumva hanyuma rero akacagera ahantu arongo ukabona umuhungu araje muhiri wawe avuze ngaje gukwa umukobwa wawe none ubona wewe wo mucangaye uvugisha ukuri ata kwa kundi ko kubesha bugati umukobwa wanje no namahera ya naye no baca rero umukobwa we wanje sukuvuga ngo nuko yahejeje amashuri ngo nchinyiza abantu ndamukwa make bamunkera make angana gute urumva ari nk'ibihumbi 200 manza nkaraba ubushobozi bwe muntu afise urumva yaca urumva mvuze ari 200 Chanda mchanga 15 para 15 si menshi so wanzu kababa umuhungu kuntu yifashe kunabaye niba afite urabona hariho nk'abahungu usanga badafise abavyeyi bakora ugasanga nabatama cyangwa ugasanga ari n'abavyeyi bakora urumva cyangwa ugasanga ari wabo bose barakora umuryango mwishi aho kweri yarashobora kugenda akabwira abavyeyi ati ndasabye munyongoreze tunaka ariko akora wenyine kweri nta mahera menshi ushobora kumucira umwe wese arikorera so hari abantu usanga babana mu mazu bose umwe wese afise akazi kiwe umuvyeyi wiwe dufate nka mama wiwe se wiwe nawe arafise akazi ariko abo hanze bakibaza yuko bo nyene muhira bafise amahera ariko mu nzu badafise amahera bivanye no kubera ko wari wese abona cheki akayakoresha uko yishakiye bivanye no kubera ko nta numwe amutegeka utegerezwa kubika amahera ngano kunuku utegerezwa gukora ibintu nk'ibi urumva so nani naho kacusanga batanumvikana ariko abo hanze bakibaza yuko mu nzu ibintu bimeze neza urumva so birabigoye kugira ngo umuhungu ashobore kuba yobabwira ati ni mu mpamahera ya naye ni kubera iki udashobora kugabanya amahera utarinze kuraba abi wabo w'umuhungu cyangwa umuhungu ukuntu yifashe ya no mugabanya sino mucira menshi ku ruhande rw'iwanje kweri yo nka 15 cyangwa 10 kubera iki 10 kubera 15 kubera 15 kubera yitovuga ati 10 okay naho nyene 10 oya 15 urumva 15 ayo 15 bigaca yagaruka urabona iyo umwana ndamusohoye cyagaruka kongera nkayakoresha nkamutekerera bige byo kuza kumusohora cyane ngura amajya nyene ariko ngo 200 kweri na mahera menshi none ubu rero wizera yuko bose abafise abakobwa bose canke abavyeyi bazi yuko bafise abakobwa canke abakobwa bamenye yuko bagiye kubaka urugo vuba yuko abahungu babo bashobora gutanga amadolari 10,000 rero arayo nyene oya biravana n'umuvyeyi wariwe urumva je ku ruhande rw'iwanje ariko ico nobwira abavyeyi bakwiye kuza bareba kwanza bareba ubushobozi bw'urya muhungu bareba ubushobozi bw'urya n'umwana mukobwa akareba ati umufyase wanje ubushobozi afise n'ubu umwanya w'ucangana oya je ntavyo menya urumva umufyase wawe waramenye ico yaro gucira oya wavuze yuko wewe uri umuvyeyi uraba umuhungu none nkanje nkacanzi wawe ntukubona aho ucangana nene ko abakobwa banje batarakura na karorero ndiko nakubwiye jewe urahane rw'uwanje munzanira 10 nahere hanyuma rero ubibona gute kuri babandi bakunze dufashatse kuvuga ngo gwaruka hariho abakobwa ukunze gusanga canke reka tuvuge abagore ukunze gusanga bariko barateka mu gihe bariko barateka ugasanga bari kuri telefone canke umugabo wabo atari muhira yava ku kazi canke avuye ahandi hantu urabona abagabo ntibabura ahantu bagenda igihe bagiye gusoma ibintu nk'ibyo so somehow yagera muhira akaca asanga umugore ntiyateguye ibifungurwa canke yibereye ku isimu canke yibereye ku bindi bintu bimeze nk'uko ubibona gute wowe ushobora kubivuga iki je ko ari cyo ntushobora kubivuga ko
uri umuntu w'umukenyezi ukabona mu nzu nta biribwa bihari, uragenda ukareba mu friji, ukareba ati mbega nta ndya zihari, ugashikira umushinga ntaye wawe ati se w'abana nta ndya zihari. Ngaha muri Amerika umugenzi arashobora kuba ari ku kazi nawe ugasimba n'imodoka ukagenda gusuma, wamara gusuma ukabizana ukabitegura ugateka, ugiye guteka ugashira hajya. Kubera urabona abakenyezi kenshi usanga dukuranwa ku buzino n'abagabo, urateka ugashira hajya hanyuma umugenzi avuye ku kazi asanze wagiye agashika yarura akarya akagaburira n'abana bakarya. Hanyuma nawe uri hajya umwanya uri hajya muri hajya mwese uramuzimana utwo kurya ati karibu ku meza tujye. Ikindi naco hariho benshi amasimu yaremaje, amasimu yaturemaje naje sinikure araturangaza kandi aradusamaza amasimu cyane cyane abana b'abakobwa. Umuvyeyi ashobora kuvuga ati ndonderera utwo kurya akaba yibereye ku isimu ari mu cyumba, we umuvyeyi araguhamagara fulani kubera ko utaza kunonera utwo kurya ngo ndaje ma hinge ndaje, kumbe yacuramye ku isimu yibereye n'umuboyfriend wiwe ku isimu, ariyo bari gucatinga bandikiranira bayaga ibyo bayaga. Kabura yo kuyaga manzi ugenda urondera indya utegura ushire hajya, ufata umwanya wo kurondera indya mwana w'umwigeme ushire hajya ibiribwa utegure, hanyuma ufata uwo mwanya wawe ugende mu vyumba uyahage n'uwo muyaga. Ariko ugwaruka gw'iki gihe baba mu gukora ibintu, baba mu koza isafuriya ari kuri live, ari kukoza isafuriya ari kutwenga ku isimu, ari gukaranga ari ku isimu. N'abamama nuko niko tumeze, urumva dukwiye ibi bintu kuza turavyikuramo, dukwiye kuvyikuramo. Urumva je sinakwikuyemo naje hagiye bishikira, urumva haza kuri live ndiko ndateka, ariko nararavye sanga ni ibintu bitameze neza, dukwiye kuvyikuramo. Ugwaruka kw'iki gihe gwinshi watakaye kandi n'abakenyezi batakaye, urumva. Ariko ndavye abantu mu 99% ababikora cyane n'abamama n'abakobwa, ariko kenshi sinzosanga mugabo wari kuri live atari ikintu cya muhimu. Mengo nibo babikora cyane abagabo bariho barabikora ariko si bose, sinka bose. So hanyuma wowe ubibona gute none nko mu gihe umugabo yashitse mu iraka casanga ibyo bikorwa nk'ibyateguwe nk'uko abishaka, none ntashobora kugufasha ngo abikore akakwihorera hanyuma akabikora? Hariho abagabo usanga bameze neza, asanze tabikoze atagomba ingorane, atagomba induru, yigombera amahoro, arashika akabikora akavyikorera akabitunganya. Ariko igitangaje ukazobona aho umugore ugiye gukozamwo intoki ivyo yirondereye, ubu uriko uramurondera, ubu uriko uramusotora kugira ngo urondera mugwane. So no umugabo rero abakeneye yuko abijyanye wenyine rero mu gihe yabiteguye kandi azi yuko afise umufasha mu nzu, oya arabirondera akabirondera ariko biteye isoni. Naho guhamagara ukabijya ariko ubitumaramara, urumva uramaramara ababihinguriye abana na nyene nawe wundi, ariko ivyo wakoze si vyiza. Hajya ntubona umugabo yihoreye umwita ikijuju, hajya bafite ubwenge, habaho ivyo aba ariko aririnda kugira ngo nimuhave mugira ingorane nyinshi ngo muhamagara abapolisi mwirwe muragwana, urumva nuko. Hanyuma rero ubona rero icyo ubabwira rero dufate, kubera ko dukunze kumva bamwe barababona abandi barabumva, yuko bamwe ukunze gusanga bibere nko muhira aratetse igire kuri TV ibintu nk'ibyo, ari kureba ama movie ibintu nk'ibyo, hanyuma inkono yatetse yazigiye ibintu nk'ibyo. None ibyo nabyo bibona gute ku bantu b'abakenyezi? Ibyo bintu bakeneye kubigabanya na bikeneye kumera gute bikomeze cyane? Oya byari guhagarara kubera inkono imaze kuzigura. Abana nk'ubu turi mu nzu z'abandi za Amerika, ni inzu nyene zitagoye gufatwa n'umuriro. Urumva urinze uturira inzu wari ku TV ni kibazo. Rero hari gihe urabe movie TV ukibagira ubwenge bwose ugaherera ku TV uri kurarorera. Urumva hari gihe usanyuka uhamagawe na kakanu katwiragira mu nzu, urumva ucustiduka nk'umwe umusazi mu mutwe ugiye kuraba inkuru yamaze kuzigira. Rimwe kabiri gatatu hari gihe uzoyicara na kakanu ntukumve, waryohewe na ya movie, waryohewe na zandirimbo, ukadusanga inzi hariya mu gikoni hamaze gufatwa. None urokora iki? Ntuzosohora ibyangombwa, ntuzohamagara umubanyi, uzoguhamagara polisi, nyene inzu nayo amaze kushika basi
aca guta hanze umufasha akaca ashika muhira agaca asanga ibintu byabaye nk'umugabo wawe kweri umugabo asanze inzu yahiye afise ububasha bwo gukubita kabisa aragutwikira kabisa n'ugasira mu kantu naco de mugasho no wari ucumuhamagarira polisi kandi ikosa ari kumuhamagarira mu mategeko muri Amerika urumva ko tuja mu gasho ukozaho akaboko umuntu w'umukobwa nawe akureka niwe wigwana ku cyangwa niwe bavyona navyo wawe nyine cyangwa bavyiwe biguma biri sawa ariko nyine arakwateye ngo wabikoze rutambe ni ucu so muri mwebwe rero abakunzi mukunze gukurikirana ikiganiro CRB TV ubu butumwa bukaba bubashikira muri mwebwe mukunze guteka mufise ibindi bintu muriko murakora muri ku masimu muri ku movie mu bintu byinshi bigiye bitandukanye mwumvishe ukuntu ushobora kwitwara ukuntu ushobora kugenda ukitwara kugira ngo ukomeze urugo rwawe rukomeze rumere neza hanyuma rero ubibona gute hanyuma kubijanye n'intuzenyi abahungu nabo ukunze gusanga bakorora amakabutura ibintu nk'ibyo hari icyo ubivuga abahungu bakorora amakabutura yani bakwiye kubwirane kubiheba kuko aha turi muri Amerika kenshi muri Amerika abahungu babikorora ni zangare yani vya binani vyananiranye by'abanyamerika nyene imvukira za natwe turi inyambukira turabashitse mu kindi gihugu urumva dukwiye kwifata runtu kugira ngo nababandi twasanga ngaho abanyamerika imvukira za kugira ngo babonerweho urumva babona se bajya bandi baraduza amapantaro reka natwe tuyaduze niko kubigisha ariko nawe uciye ujamwo ugatangwa gukorera ipantaro nkabene bavuga turarusa abanywanyi kweri nk'abana b'abahungu b'abarundi bari bakwiye kubwirane kubiheba kweri ubu muyu mwaka mbona umenga barabihevye abarundi ariko mu myaka yahera wamenga kweri nivyo byari birengeje wamenga satani yazuye abadayimoni biwe bikuzimu bose yabadugize hejuru yani basanzaye muri bo hanyuma ubona nkawe ari nk'ibintu biva kuki kubona abantu abahungu bakorera amapantaro muri Amerika ubona byavuye kuki canke biva kuki kubera iki babikora ibyo biva ku bugaba n'ubugaba ariko abavyeyi baravuga bakababwira ariko ntibumva n'ubugaba kuko bava ngo turigenga dufise imyaka 18 turigenga naho umwana amaze kukuba ngo ufise imyaka 18 uwo muvyeyi ntacyo ushobora kumbwira ntacyo ushobora kuvuga kuko waravuze wararushe warananiwe ukazomba babibona ka ntarera ariko ararera aravuga ariko amaze muri Amerika umwana w'umuhungu amaze gukwita imyaka 18 nusubira kugonda hanyuma ubona gute muri abo bakorora amapataro hariho nabandi ukunze gusanga batayakorora ariko ahanini bamwe muri bo ukunze gusanga bakoresha ibiyobyabwenge bakunze kunywa inzoga urumogi ibintu nk'ibyo bitandukanye ariko ukaca usanga hariho nabandi nabo badakoresha ibyo bintu badakora ibyo bintu ari nk'abakirisu bari mu makwaya bari mu makanisa ariko ukaca usanga biyunze nabo bantu bakora ibyo bintu ni nk'abagenzi bivanye no kubera ko n'abantu bakuranye n'abantu babanye kuva kera ariko bivanye no kubera babanye kuva kera ntibashaka yuko batandukana bashaka bagume bari hamwe bagume bakundanye rwa rukundo bari bakundanye kuva kera keretse ko bivanye no kubera ko umwe muri bo canke bo muri bo bafashe inzira yo gukoresha ibyo bintu by'ibiyobyabwenge abandi nabo bagakitswa none ubona yuko umuntu w'ugwaruka ari ngombwa yuko agira abagenzi bakaba bari kumwe canke ashobora kwitandukanya nabo agakora ibyiwe abandi bagakora ibyabo dufate nshatse kuvuga ngo muri abo bakoresha ibiyobyabwenge ntibabe abagenzi nabo bandi badakora ibyo bintu icyo nohanura ugwaruka rw'abahungu yani icyo nobabwira nibareke kugendana n'abo bantu bakora amapantaro bamwe biyayuramutwe kuko ngo ugendana na suneba ugasuneba nkawe urumva umaze kugendana n'umuntu aboreka nawe utanywa inzoga ejo mwisho barakubembereza ugatinda ukazimwa utanywa ibyo biyayuramutwe urashobora kugendana na bene ukabinywa rero iciza cyabo inuze nobabwira nibareke kugendana n'abo bantu ahubwo wowe batabinywa bashishikare bahanura bajya abantu bariko barabinywa babivemo babakize babarokore none ugumva bashobora kubahanura gute mu gihe bamaze kubareka hanyuma bakareka kugendana nabo aho bogendanye nabo kugira ngo bababwire kugira babihebe urumva hariho kugendana nabo bagendanye nabo hariho ukuntu ushobora wowe kugira umuntu ushobora kugendana ariko ukabepuka urumva ukaba nk'abantu ubatandukanye gatoyi ariko ukagenda ubahanura buke ubonye yananiranye uca umuheba uramuheba nyine ukavuga ati jewe
ntumubwira ati ndabihebye wowe arakubona ukuntu wamwikuyeko ubwo rero baremerewe yuko bose bagenda oya ntibemerewe kugenda urumva usanze aho bariko baranywera urumogi ntushobora kubinjiramo hari igihe bashobora kukugirira nabi ariko ubonye uwo munsi atari umugi yanyoye uragenda ukamuganiriza atewe ati hari ibintu nabonye wari kurakora bijya si vyiza kuri wewe birashobora kukuzanira ingorane ukirigura aja muri jera ukazogira ubuzima bubi muri Amerika urumva ubonye akubwiye ngo mva haruhane guvyo habubwira sivyo urumva uramureka wamaze kumuhanura yansimaniro zawe ucumure ukibandaniriza sawa murakoze muri mwebwe mukurikirana CRBTV. Ibi ni ibiganiro byinshi dukunze gutanga mu gwaruka, dukunze kuba twicaranye turi kumwe nabo, bifise ugwaruka benshi dukunze kuba twicaranye nabo tukababaza ibibazo twaganiriye n'uyu muntu, akaba ari ibyo wakomeje gukurikirana nabyo, tukaba tugushimiye kuba wakomeje kubikurikirana. Ibyo twavuze ni byinshi bigiye bitandukanye, gusa hariho ikindi cyanyuma gusa tugira tubaze, hanyuma tuje dusozera iki kiganiro. Hariho ikibazo cyanyuma gusa dushaka tukubaze kuri babandi ubabona babakenyezi ukunze gusanga bafise abakunzi babo bakundanye, ariko somehow ugasanga umukobwa aratwara inda hanyuma akagiraho akayikorora. Wewe ubibona gute? Ubu byamaze gukwirakwira hariho hose, kunze kubona ukumva umukobwa ati yakoroye inda low-key ariko abantu batabizi. Ubibona gute ibyo bintu byo gukorora amata? Jewe kweli murakoze kumpa ijambo kw'ico kintu kweli hasa kweli je birambabaza birambabaza umwana w'umukobwa kuza gukorora inda. Icambere wagiye kuryamana n'ujya muhungu ubibona, icambere umunyariko ngiye kubonana n'ujya muhungu tukamara kuryamana tukabonana ibihimba by'umubiri bigahura, hanyuma umenya ati jewe naho ngiye gukora kino cyaha mpitamo bingahe bibiri: ingwara gupfa no gukira nk'uko bivuze, cyane ingwara n'inda n'imbani gusama inda bibaye bitatu. Mbo mu mwanya ugiye kubikora umenye yuko uvayo ufise imbanyi, utavuye ufise imbanyi ukavayo ufise ingwara, udafise ingwara naho iramahirwe ukavayo atanakimufise. Urumva? Mbo wari mu mwanya ugiye kubikora ugatwara inda ukayikurayo uba ushaka gushika kuki? Wari utarekeze ujya mwana mu nda ngo umuvyare. Ikindi nacyo gica kimbabaza, ubwa mbere uratwara inda urayikoroye, ubwa kabiri uragiye murasubiye urayikoroye kuri wa muhungu nyene, ubwa gatatu uragiye umuhungu umwe urayikoroye, zibaye zitatu. Iya kane irinjiye urayikuyeyo, iya gatanu irinjiye urayikuyeyo, iya gatandatu urayikuyeyo. Wowe umwana w'umukobwa uri mu bwenge aho uri kijuju? Ndibaza biba bivana no kubereka akiri umwana canke ataragera yaho abyara umwana bavuga ati ndacara umwana ntarageraho ntunga umwana ngo urumva. None mu mwanya wagiye gukora ivyo bintu uzi yuko uracara umwana wabi utifashe rupfasoni ngo abavyeyi indero baguhaye uyigumane wihangane ati nihagera nze mpure n'uwo muhungu yantwaye ntwari iyo mbanyi ndayivyare. Wari uri kurica abana ubicira iki? Icambere uri kurica amaraso, uri kurica abana mu mwanya waza kuryama ngo uriko wumva amajwi ngo yazanzoya wica uko uryame wumva inzoya z'abana. None wari uri kurakora ibintu nk'ibyo kandi uri none umva riri rya mbere urayikoroye zitandatu zose byamajwi agumaza wari kumikora waje kuba umugore. None ntubona yuko ikiba kibitera bakorora amadakara kubera ko baba bagira ubwoba kuri mwe bw'ababyeyi yuko mushobora kubahambarira mu gihe yatwaye inda? None mu mwanya ubuzi yuko ndaguhambarira utwaye iyo nda wari utifata runtu wihindero ati mawe arakaze mawe arankarira reka nditware neza mu myaka yanje niyagera nze ngene nubake n'umugabo yanda ndayitware nasohotse neza abana abavyeyi ndeke kubamara amazi. Wari ubikora uko kandi uzi yuko mu mwanya niba ugomba kuba ugumuri singo wari ugenda gukora ico kintu. Abatinya ko urabona umusuma aragenda kiba samuhagiye kwiba ntamenya yuko ari bufatwe canke atari bufatwe, so samuhaye yafashwe rero agahanwa. Urumva nyene nta kundi nyene ndibaza
nico gituma ahanini usanga baba batinya yuko mubahambarira mukabasohora mukabatuka mukababwira ibintu byinshi. Oya jewe ku ruhande rw'iwanje umwana w'umukobwa akamara gutwara inda kuko yarananiwe kwifata urupfasoni bikamara kumushikirako bimaze gushika akavuga ati mawe ndibungenze ndafise imbanyi ndamubwira ati mwana wanje ntuyikureyo ahubwo ifate neza yivyare ushikanire umwuzukuru umuhereze umwana kuko umuvyeyi ndiyo utwara inda umuvyeyi arababara aratunyura kandi akabura ukuntu abigenda no kugukubita aragukubita ariko nta muvyeyi n'umwe ariho ari kugira ngo kurayinda aba ari umurozi ariko nta muvyeyi yigera abona umwana we ko yakwamye yatwaye inda y'igitwarire ngo abwire umwana kurayo ivyo ntibishoboka. Hanyuma uramutse uretse kumubwira ngo ntayikuremo ariko ukaca umubwira ati ugenda umuntu ayiguteye wenyene muce mugenda mugumane numva yuko umuhambaye umusohoye mu nzu none. Oya jewe ndamubwira ndamwicarika nyene yimbanye ninde akambwira ni naka ako ntumusohora urumva akambwira ni naka none uwo yayiguteye wagiye urayaga nawe yakubwiye iki avuze ati jewe mawe yansiginda ihimbanye ya yansi ndamubwira ati mwana wanje icara ngaho sukuvuga ngo mpaye mvuga ngo mpaye nigisha ngo abandi ngo bagende bazironde oya mvuze ku ruhande rw'iwanje kuko biba byamaze gushikira umwana uwo ari wese birashobora kumushikira urumva akayiza ndarera igabanyi umwana nkamuringaniza akavyara amaze kuvyara amahoro umwana turamurera hanyuma rero tutadutegera se wa mwana akaba ngo nze kureba umwana wanje aho ngo nze kugira gute ndamubwira ati mushinga nawe inda warayihakanye inda si kwawe uvuga ngo inda si kwawe none mu mwanya warayihakanye uburenganzira umwana kari kwawe avuze yego mbabarira agasaba imbabazi ati mbabarira bwari ubuto inda yari gwanje byagenze uku nshaka umugeni wanje nshaka nyina w'umwana n'umwana wanje tubane nta ngorane aroza ashike agenze imigenzo ya kirundi ashike mu marembo tumuhereza umwana n'umugore bagende bubake ariko yanze akaguma avuga ngo umwana sigwa hanje nzorera umwuzukuru. Hanyuma umuhungu nawe niwo mushiramo kuri cha support imwe duhora twumva aba muri Amerika bakunze gushira abantu b'abahungu ku macha support ibintu nk'ibyo mu gihe wowe umufise mu nzu ukamurera ntugo tuvuga ati reka tumushire kuri cha support ahumigwa canke abone igituma yabikoze. Oya bivana n'umuvyeyi ku ruhande rw'iwanje nahaje yo kuriko namutwara kuri cha support umwana umwe sishobora kunanirwa kumurera urumva sishobora kumurera kunanirwa kumurera ariko ari nk'abana bane batanu urumva naje ntabwo basha mfise bwo kurera abo bana urumva bitegerezwa se w'umwana akora icyo afasha ariko akaba ari se w'umwana yibwiriza azanira ifashanyo nahaje yo kumushira kuri cha support urumva ariko akaba ari umwana umwe mbega cha support wowe waguha iki n'amadolari 80 niyo baguha 30 niyo mahera baguha nta cha support abantu biruko ma cha support ni wibaze yuko ngo baraguhereza amahera nta mahera baguha. Hanyuma ubibona gute kuri president nawe president wo muri Amerika yavuze yuko hari inkuru igenda ivugwa canke igenda ivugwa mu binyamakuru yuko president wo muri Amerika yakuyeho ibintu bya cha support cha support iriho ubona yuko abafise abana canke abari hafi kubabona batwaye ibinyendaro ibintu nk'ibyo ubona yuko hari icyo bazoba bahomvye. Ewe ntaco bazoba bahomvye kuko naho uza muri cha support na mahera baguha na $80 $30 urumva na mahera baguha menshi aho amahera yose baca umugabo yagena muri government niyo bayatwara urumva mbo ikindi naco n'ukuri je no vuga kubereka abigeme bahe bakora ibintu nk'ibyo ico no bahanura aho nk'umusore ntiyahungu umaze kuma umukobwa ujya umukobwa yakoroye inda ico no bahanura ntibiriko baracaye ni haba umutwara kwatusanga ikizazi cyari yugaye mu kuzora nk'umwana ukazotangura kurira mawe jewe ndabuze umwana kuko umwana w'umukobwa yaragiye arakorora inda amaze kuyikorora ikizazi kiriyugaye hari igihe akorora inda ugasanga hari ibindi bisigayemo bitavuyemo byose ugatusanga ikizazi kiriyugaye naniho basho tusanga bariko bararira ndabuze umwana birirwa bakora abapasteri ngo dusengere ariko ari umwana w'umukobwa hariho
n'iyindi mvo itumwa n'umwana w'umukobwa yavuye muhira iryo bara ataryo yakoze ariko akagenda kwabirwa ugasanga hariho ibibazo vyabaye kugira ngo ntatwarinda urumva ntibyavuye kuri we n'izindi mpemu z'imiyaga zamwinjiyemo urumva atigeze akora iryo bara uwo kweri Imana yari kwiye kumugururira imuha umwana ariko abantu bagenda baronka abana bakorora bagenda kwabirwa n'abagabo ngo ndabuze umwana ariko babigize uri kurira urira Imana iguhiki Imana yaraguhaye urica none ushakiki gusa je cyo bahanura abana b'abakobwa niba ugiye gukora ibyo ukora ukabona ati jewe ndagiye gukora uti menya yuko nza guhitamo ibintu bibiri utwarira ni watwariyonda ntuyikorore uko niwamara kuyikorora uhitamo gupfa cyangwa gukira ingwara nawe kamara kuyifata kazi yako uroyibembera na wenyene gusa icyo nakuba umaze kwandura nk'umugera ukandura ibindi bigwara byanduza ntukaze kuvyanduza abana b'abahungu cyangwa uvyanduza abandi ahubwo niho wacagira rero yuko tangura akazi nico cyaha nyene ubu uri kurica kuko umaze kwanduza ubundi kubigira abana uba wishe none mbona yuko ari cyo gituma rero muri bamwe muri abo bakobwa ucumva bavuye muri Amerika akaja muri Afrika kurondera abagabo mboniki bagiye kurondera abagabo bafise ingorane nk'izo bafise ingwara bafise icyo nohanura abagabo bari muri Afrika inkumi ziri muri Afrika nusohoke ugira ubukwe cyangwa ngo ujyabana n'umuhungu mutamaze kuza kwipimisha ku bitaro kabere yo kurongora manzi ugende wipimishe n'uwo mukundanye murabe kabisa hafi zanyu ko ari sawa nyine kakomeye nakukomeye ejo ntuzoze kugwa mu kaga ari ukikwegeye ariko ravye bagukuye muri Amerika bagukuye muri Afrika so uri nk'umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umukobwa akakura muri Afrika akuzana muri Amerika ahanini dukunze kuba bavuga yuko ngo umukobwa cyangwa umugabo abahiriwe kubera ko ageze muri Amerika none nkaho bikubayeho wari muri Afrika ukabona warima warahura n'ibibazo byinshi bitandukanye byo gusuma wikorera inkwi ku mutwe hanyuma akakuzana muri Amerika mbona yuko uhiriwe ndibaza yuko woneze ego kunzana muri Amerika mba mpiriwe ariko unzari muri Amerika uzi yuko ukomeye ariko kabere yuko mpaguruka tumaze kuza kwipimisha sinzi abandi ukuntu bahe batumviriza ukuntu bene ukuntu bovyifata cyane cyane ugwaruka gwishiga muri Amerika birukira kurongorwa ntibirukira kuza kugira ni kumaze kwicekingisha urumva urashaka gukundana n'umukobwa umwe ari muri California ubundi ari muri Iowa murakundanye kabere yo kumaza kugira ubukwe kabere kumaza guhura manzi umugere mwipimisha je mbona iki gihe ibintu byo kwipimisha umaga ntabikiriho cyari kera nakiri ibintu byo kwipimisha ingwara ntibikiriho uzusanga murabanye bagenda kubapima ku bitaro umwana atwaye imbanyi ngo nakafise ikibazo so ni ngombwa rero baranze bipimisha imbere yaho batora imbere yaho mutora mumaza mukipimisha kwa muganga kugira ngo yani mwizira umwe yizera uwundi urumva katamugera umwe katamugera afise uwundi katamugera afise cyangwa umwe ingwara nkiyi afise yo kumwanduza indi katangwera yo kumwanduza afise none wewe wizera rero yuko bashobora gukundana imyaka ibiri yose hakazogera mu mwaka wa gatatu yuko batorana ata bintu by'imibonano mpuzabitsina bira hari abiki gihe ngira ngo no baba bakundanye uyu munsi ejo ndumva ngo bakoze impuzabitsina ariko kare mu bihe byahera mu myaka iheze y'abavyeyi bacu nta umuntu uyo yakora ibintu nk'ivyo atagize batamaze kuza kwipimisha naco gituma kenshi ingwara nyinshi zarenze kubera iki badakoresha ubwo bushakashatsi bw'abavyeyi bacu ba kera sawa urakoze murakoze mwebwe mukurikira CRBTV ibi ni ibiganiro byinshi tugenda tuvuga mu bintu bitandukanye hari igihe dukunze kuba twicaranye n'urwaruka babiri batatu tukababaza ibibazo nk'ibi nyene duhejeje kuganira navyo hari ukuntu byumva hari ukuntu nawe abyumva haje kubitubwira n'ukuntu nanjye ndabyumva hanyuma rero murakoze mwebwe mu bakunzi mukunze gukurikirana CRBTV ibi nibyo biganiro dukunze kuba turiko turavugana n'urwaruka rugiye rutandukanye dukunze kuba twicaranye na babiri batatu
bagiye batandukanye tukababaza ibibazo nk'ibi nyene wejeje kumviriza hano. Gusa reka tugushimire kuba wicaye ukaba wagumye hamwe ukaba naho warurushe, ariko tugusabye imbabazi ukomeze ukurikirana iki kiganiro buri ku munsi wa gatandatu uzozukibona kuri YouTube. Hanyuma ntutinye gufyonda subscribe ngaho hasi kugira ngo ufyonde n'akantu gusa ka satisfy kugira ngo uzoze urabona iyo ari yose tuzatora postinga. Hari igihe uzoze urabibona kuwa gatanu canke kuwa gatandatu wowe ukoze. Hanyuma tukatubashimiye mukomeze muryoherwe naho ubutaha. Bagenzi kuri yisi imisozi turi katuduga ngera tumanuka imuyangane tugiye kunesha Alazaro yaranesheje imuyangane tugiye kunesha Alazaro yaranesheje Alazaro yaragwaye ibisebe kandi yarumoro bikomeye Alazaro yaragwaye ibisebe kandi yarumoro bikomeye Bagenzi kuri yisi imisozi turi katuduga ngera tumanuka imuyangane tugiye kunesha Alazaro yaranesheje imuyangane tugiye kunesha Alazaro yaranesheje Alazaro yaragwaye ibisebe kandi yarumoro bikomeye Alazaro yaragwaye ibisebe kandi yarumoro bikomeye Yama yicaye kw'irembo ry'umutunzi yaje dukorotse munsi y'imeza yiwe Yama yicaye
gushika mw'ijuru kwa data ahari amahoro n'umunezero. Wewe ufise ikibazo c'ubukene n'ihangane bigiye kurangira. Wewe ufise ikibazo c'ubupfuvyi n'ihangane bigiye kurangira. Wewe ufise ikibazo c'ubupfakazi n'ihangane bigiye kurangira. Ugiye gushika mw'ijuru kwa data ahari amahoro n'umunezero. Ugiye gushika mw'ijuru kwa